batubwiye bati uburimyi n'ubworozi niyo igiye kuba la base, igiye kuba koko isoko ryo kugwiza ubutunzi mu gihugu. Mbega hari aho mwabonye ko ibindi bisata bigwiza umwimbu mu gihugu, icyo twokwita les secteurs porteurs de croissance mu gihugu, hari aho mwabonye bisahiriza, icyo gisata bavuze ko icyo gisata cya agriculture élevage batubwiye ko ari cyo gisata kiri au centre de l'action gouvernementale. Hari ubwo mwasanze ko icyo kintu hari aho muravye muri no nteguro, hari aho mwasanze bivugwa? Naje ndiko ndaraba iki cegeranyo naragize impungenge zibiri. Impungenge imwe washaka iri ku rupapuro rwa 18 ijanye na commentaire bo nyene bagize, kuko turiko turaraba integuro y'ibwirizwa barategekanya kongereza amahera azogurishwa akagakarata ko kwivuriza la carte d'assistance médicale CAM, ubu tuzi ko yahora igugwa ibihumbi 3, mugabo tukaba tubona kwigiye kuva ku bihumbi 3 ija ku bihumbi 25 ku bafise amikoro make, ariko hakaba n'abafise amikoro yisununuye gato izoja ku bihumbi 100. Mvuze ko nasanze impungenge nari mfise ariyo nakuru yagize, mugabo agacagira recommandation yuko umushikiranganje w'ikigega ca leta yozosigura neza, kandi kwitegeka iryo ari ryose riba rifise nimero. Iyi commentaire yatuzaniye ko tubona umenga nta nimero ziriko, twoca tubifata gute? Ndimubona yuko dushobora kuba tubwira twige budget araba vite, kandi noneho wenyine yameze nk'utwefluensa par rapport ikibazo introductive mwavuze ati tugomba guhamagara leta. Oui, leta tubizo kuyiha amafaranga n'iki, mugabo byoba byiza kamere mu budget ibaye adopte byaciwe hirya no hino, kuko umwanya wo gusumiza impapuro kugira ngo atahure ibirimo byose bibaza ko habaye muto. Ibi ni bibazo by'abashingamateka batandukanye ni mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe. Ni kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 11 ukwezi kwa Rusama umwaka wa 2021. Aha rero abashingamateka bakaba bariko baca hirya no hino ibijanye n'itegeko rigenga amafaranga leta igiye gukoresha. Ibibazo rero bakaba bari babitumbereje umukuru wa sentare yubahiriza amatungo ya leta Elize Ndaye. Aha nawe rero akaba yahavuye yishura abashingamateka ku bibazo bamubajije. Kura muri prevision de la finance biraboneka yuko ku gisata kijanye n'uburimyi n'ubworozi ari amafaranga yiyongeyeko, ku buryo rero umuntu yovuga ati ko leta yashize imbere uburimyi n'ubworozi ngo ibe ari iduza ubutunzi, novuga yuko projet de loi de finance arifatiyeko, ariko kurudeko nuko yabibonye yabifatiye ku rugero rwari twavuga yuko rushimishije. Turavye amafaranga yiyongeyeko si menshi cyane, ku buryo nuko leta yumvira kuzorangura imigambi y'umurimyi n'ubworozi ishobora kutazoshikwa ku neza. Mu ncamake novuga nti projet de loi de finance yarabifatiyeko, ariko atari ku rugero twavuga yuko leta yari yiyumviriyeko, kugira ngo bica biva kuri ya austerité honorable Jacques Chantal aje kuvuga kuko iyo leta iriko irategekanya amafaranga izokoresha yasabikanya mu bisata byinshi, naho haba hariho des priorités à mettre en avant. Mwavuze muti kubijanye na igisata cy'uburimyi n'ubworozi
hari aho mwabonye ibindi bisata bizoza bisahiriza iki gisata muravye projet de loi de finance. Ikibazo nticoroshe kwishura kuko ibisata bitegekanijwe hari aho kumbure bigoye kubona yuko hariho gusahirizanya de manière directe, mugabo de manière indirecte ibisata byose birasahirizanya. Caba igisata c'amabarabara biboneka yuko leta yategekanije amafaranga yo kwiyongerako, naco ni kirasahiriza igisata c'uburimyi n'ubworozi kuko nka izo engrais chimique kugira honorable Kwasa kuri constat ya mbere yagize umengo ntaco noyivuga ko, ariko ku bijanye n'amapréalable ari kuri page 2 du rapport yavuze ati kwiga projet de loi de finance imbere ya projet de loi de règlement ubaha hakiri kare, ati none mbega ikicegeranyo muje kudushikiriza niyo projet de loi de règlement ko ata nimero tubona ko novuga yuko ikicegeranyo coco biragaragara ko atari iyo projet de loi de règlement, kuko ikicegeranyo kica hirya no hino projet de loi de finance. Mugabo natahuye umwitwarariko wiwe, uwo mwitwarariko ni ndabona twebwe senteje no gucungira amatungo ya leta niwo mwitwarariko yashize muri iki cegeranyo, kuko n'amategeko abitegekanya gutyo imbere y'uko higwa projet de loi de finance. Ni itegeko y'uko projet de loi de règlement de l'exercice N-1 iba yahejeje kwigwa, kuko kandi n'ibintu biri logique umuntu wamuhaye uburyo akoresha imbere y'uko agaruka gusaba ubundi buryo yobanza kukwereka ingene yakoresheje uburyo bwa mbere. Rero umwitwarariko nibaza ko ari umwitwarariko wa twese, coba ikibazo c'inama nshingamateka na nkenguzamateka kugira ngo ibi bihinduke muri kazoza projet de loi de finance izokwigwe ari uko habanje kwigwa projet de loi de règlement. Hanyuma bakabacegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka yagarutse ku kibazo kijanye n'amakamu carte d'assurance médicale, ati imyitwarariko amakenga ayasangiye na Cour des comptes. Ni vy'ukuri impact y'amaroseta azova muri iyi carte d'assistance médicale ntiboneka muri iyi projet de loi de finance, kandi mugiye gusoma n'ahandi henshi mu zindi mesure fiscale sentare yagiye iragarwa kuri iyi impact ya recette zova muri iyo mesure, kuko ni vyiza yuko muri projet de loi de finance bavuga bati hazoduga amarosete kubera iyi mesure yajeho, mugabo uterekanye uti ayo marosete azoduga azobangana gutya, biragoye kuvuga yuko reyeri hazoba croissement de recettes. Muri iki cegeranyo twagiye turavuga henshi yuko bitugoye kwaprecia sur l'impact de cette mesure nouvelle. Ni ukuvuga yuko ntitwabonye yuko la croissement de recettes ivugwa muri projet de loi de finance iri réaliste cyangwa itari réaliste, kuko ntibavuze bati iyi recette izozana miliyaridi 5 cyangwa miliyaridi 6 kugira ngo duheze turabe tuti
mbega izi miliyari 5 canke 6 bazifashe bishimikije iki kugira bazitegekanye gutya hari naho rero tuvuga tuti impact ntiboneka kiravuga ati twasabye ko umushikiranganje yosigura iyo impact tugira sur le projet de loi de finance sico kimwe na rapport tugira sur le projet de loi de règlement rapport sur le projet de loi de règlement tuyikoze twahindurike umushikiranganje bw'ikigega ca leta bakagira des observations hanyuma bakatwereka bati ibi ntivyakozwe kubera ibi n'ibi hari aho dusanga twahuje hari aho dusanga tutahuje mugabo kuri icegeranyo kijanye na projet de loi de finance ko mari ya contrôle préalable tukibashikiriza ngo baheze bagire rero izo observation nico gituma tuca tubishikiriza inama nshingamateka bo bazoheza bagasubira bagahura n'umushikiranganje kugira ngo aheze atange umuco tashoboye kuboneka muri Cour des comptes kuko ngo muri projet de loi de règlement rapport sur le projet de loi de règlement aho baragira des observations tugeza tukazemera cyangwa tuzemere gushikiriza Assemblée nationale icegeranyo kivuga kiti ivyo ministère des finances yavuze yego ni ivy'ukuri cyane tukavuga tuti si ivy'ukuri kubera impamvu nizi hanyuma Assemblée nationale ikabikorera